mugenzi urahawe ikaze gukurikirana ikiganiro mu gihugu c'ivyiza cuno musi. Mwibuke yuko turiko turiga igitabo c'ivyahishuriwe Yohana ku civugo kivuga ngo uri n'ugutwi niyumve, uri n'ugutwi niyumve. Uno musi tugeze ku gice ca 14 nico tukiriko. Icigwa cacu kivuga ngo ubutumwa butatu. Mwa kino gice ca 14, igihe 50 ya mbere ari yiza itanga idunduro, yongera yerekana intambara yatanguye ivugwa mu gice ca 12 ukuntu izohera. Noneho hatangura urundi rukurikirane rwa gihanuzi. Runo rukurikirane rutangura rutubwira ubutumwa butatu. Dusenge. Uhoraho Mwami ushobora byose, utegeka bikaba, wavuga bigakomera, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Mwami urakoze kongeye kuduha amahirwe yo kugira ngo dukurikirane ico ijambo ryawe ritubwira. Mwami turakwinginze ubane natwe kandi uduhe kumenya no gutahura mu gihe twumva ijambo ryawe. Nuhindura umutima n'imiterere n'ivyiyumviro vya buri wese, maze duhe ivyizigiro vyo mwiherezo, mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Icigwa cacu cuno munsi kivuga ngo ubutumwa butatu. Ubuhanuzi bwatanguranye n'ivyahishuwe 12 burangirira mu vyahishuwe igice ca 14 ku murongo wa 5. Duca dutangura urundi ruhererekerane rw'ubuhanuzi. Ubu buhanuzi burasa cane n'uburi mu gice c'indwi, gushirako abantu ikimenye igikorwa co gutoranya abantu 144,000. Kumbure turaza kubisobanukirwa muri iki cigwa cacu cuno musi. Impamvu tuvuga ngo n'ubutumwa butatu nuko ari ubutumwa bw'abamarayika batatu. Tubikura ku murongo w'icenda ngo wa gatatu. Duca twumva ko hariko haravugwa urukurikirane rw'abamarayika. Hariho uwa mbere, uwa kabiri hamwe n'uwa gatatu. Twisunze ubutumwa, n'ubutumwa bwo kubarira abantu. Iki gikorwa naco nticigeze gihabwa abamarayika, ahubwo cahawe abantu. Matayo igice ca 28 ku murongo wa 19 gushikana ku murongo wa 20. Yesu yaradutumye, nico gituma twitwa intumwa. Uyu murimo si uw'abapotre canke abaprofete, ni kuvuga ngo si uw'abavugishwa canke abahanuzi. Oya, mwabona umuntu ariko ariyitwa umuhanuzi mwa kino gihe, ntago niyitwa umuhanuzi, arafise uwundi ariko arakorera, ariko ntago ariko arahanurira Yesu, kubera abo Yesu yatumye bitwa intumwa. Yarabatumye, ntago ari umurimo wahawe abavugishwa, yamara wahawe intumwa. Hariho igihe ca mbere cabayeho mu gihe abo Imana yatuma bitwa abahanuzi n'abavugishwa, kubera yuko bahanura ibizoba kandi bakavuga ibiri mu gitutu c'ibizoba. Bahanura ibizoba. Yamara twebwe Yesu Kristo yaradutumye. Ntago yadutumye ngo tugende guhanura, ahubwo yadutumye kugira ngo dushikize isi ibintu biboneka kandi bifanika, bitari mu bitutu n'ibigereranyo. Yamara ibintu bireyere, birire realite. Tujanye ubutumwa bwiza bw'ukuri kandi buboneka, butari mu gitutu. Nico gituma twitwa intumwa. Ni uw'intumwa zatumwe na Yesu, ni kuvuga
abo bose bakira ukuri bakakira Yesu, abo nibo Yesu atuma akababwira bati nuko nimugende mu mahanga yose mubwira abantu ubutumwa bwiza, abemera mubabatize mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, mubigishe kwitondera ibyo nabageze byose, umve ndi kumwe namwe iminsi yose gushika ku muhero w'isi. Uno ni Yesu yabivuze, yaradutumye natwe turagenda. Yesu niwe yaduhaye uno murimo, ni twebwe abamarayika ngaha bariko baravugwa, ntago ari abamarayika ibiremwa byo mu ijuru, yamarana abamarayika ibiremwa byo ku isi. Abantu dusobanukirwe ko rero buri mumarayika wese muri aba batatu ashushanya abahawe igikorwa cyo kumenyesha aba ku isi ukuri ko gutsindanishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Buno nibwo butumwa buboneka Yesu Kristo yaduhaye kugira ngo uwadukijije akadukura mu cyaha tumumenyekanishe no ku bandi bamumenye. Kino ni igikorwa gikomeye kandi gihambaye umwami wacu Yesu Kristo yadutumye. Nkuko tuzobibona, ubu butumwa butangurana n'ibyahishuwe 10 bukarangirana n'ibyahishuwe 7. Aha rero niho akanovera k'ubuhanuzi kari. Mwibuke ko nababwiye ubuhanuzi buratandukanye n'ibitabo bidonda amateka nk'ibivuga inkuru z'abami by'ubutumwa bwiza hamwe n'ibindi, ngo buvuge ibintu nk'inkuru ibandanya ibyaranze Dawidi, maze baze ku muhungu wiwe Salomo, hama babandanye kubo Salomo yavyaye, mu nyuma batudondera ukuntu abami bakurikiranye. Izo ni inkuru za kahise, ntago ari ubuhanuzi. Ubuhanuzi suko bumeze, oya, akanovera ko mu buhanuzi. Ubuhanuzi bugenda bufise ibice byinshi by'urukurikirane rwa gihanuzi. Akenshi bugira aho butanguriye, ariko ubuhanuzi bwose buherera ku kintu kimwe, ku kunesha kwa Yesu Kristo n'abo yacunguye. Biragoye kubitahura, ariko niko bimeze. Biragoye gutahura ko ibintu byo mu gice ca 10 ari byo byotangura hama hagakurikira ibyo mu gice c'indwi, ariko nuku nyene uku nukuri kuzuye cyane. Nimusome namwe muri Daniyeli ibyabaye mu gice c'indwi biza imbere y'ibivugwa mu gice ca 5 hamwe n'igice ca 6, kubera yuko Daniyeli yarose zino nzozi mu gice c'indwi imbere yuko umwami Berushaza akugwa ku ngoma yiwe. Kandi ibyo gukugwa kwa Berushaza ku ngoma byanditswe mu gice ca 5, kandi mu nyuma hagaca haza noneho igice ca 6 cerekana Daniyeli aterwa mu gobo gw'intare. Daniyeli yarose inzozi zo mu gice c'indwi ataraterwa mu gobo gw'intare, hari hakiri ku ngoma ya Babuloni. Mu gihe yaterewe mu gobo gw'intare, ya intwaro ya Babuloni yaramaze gukugwaho. Murumva yuko ubuhanuzi, ibitabo bya gihanuzi ntago byubatse nk'ibitabo bindi bidonda kahise canke by'ubutumwa bwiza. Urukurikirane rwa gihanuzi ruravugwa mu gice ca 2 ca Daniyeli, ruhera ku mutwe w'inzahabu rukagarukiriza
kwibuye ridasituwe n'amaboko y'umuntu ryaje rikagwa ku gishushanyo Nebukadinezari yarose, kandi iryo buye ryashushanya ubwami bw'Imana buzoza bugakuraho ubwami bwose bwo kw'isi. Murumva yuko urukurikirane rwa gihanuzi rwabonetse muri Daniyeli igice ca 2 ruhera ku bwami buhambaye bwa Babuloni, ariko ruza kurangira gwerekanye yuko Yesu ari wazohabwa intsinzi. Mbere nimurabe namwe urukurikirane rusa nk'ugo nyene ruraboneka mu gice c'indwi ca Daniyeli, gongera kubandanya kandi rukagaruka mu gice c'8 kugeza mu gice ca 10. Hano naho nyene hose birangira Yesu n'ubwoko bwera ari bwo butsinze. Mu gice ca 11 naho nyene tuhabona urundi rukurikirane rwa gihanuzi. Runo rukurikirane nago nyene n'ubuhanuzi buhera muri ico gice bugaherera muri ico gice nyene. Mu gice ca 12 tuhabona urukurikirane rwa gihanuzi rurangiza igice ca 11, n'urundi rurangiza igitabo cose, be n'urundi rufatanye n'igice ca 8 ca Daniyeli. Nimurabe rero ukuntu ubuhanuzi bumeze, uko niko n'ubuhanuzi bwo mu vyahishuwe Yohana bumeze, kuko bugenewe abagize ubwenge bemera kuyoboka umuremyi wabo kuvyo ababwira vyose. Nico gituma Imana yahisemwo ngo bwubakwe uko nyene, kugira ngo abibone badakunda ivyiza bakanka kumva amategeko y'Imana ntibatahure na kimwe, ariko bacirirwe kwiteka. Mugenzi, aka niko kanovera k'ubuhanuzi. Ikintu ca mbere tuzovumbura nuko buno butumwa atari ubutumwa butatu butandukanye, ariko ni ubutumwa bumwe mu mvugo zitatu. Ku murongo w'8 n'uw'9 ijambo ry'ikigiriki ryakoreshejwe rivuga ngo akurikirako, rishobora gusigura guherekeza canke kwiyongerako. Nk'akarorero, umuntu agiye mu gisagara runaka ari mu nzira agahagarara mu kindi gisagara runaka ngo atore uwo bafatanya urugendo, kandi bagaca bafatanya urugendo rwaho batumbereye kuja. Muri ubwo buryo nyene umumarayika wa mbere afise mu biganza ubutumwa butazoshira, umumarayika wa kabiri yifatanya n'uwa mbere muri urwo rugendo rwo kwamamaza ubutumwa butazoshira. Ni kuvuga ngo umumarayika wa mbere ntiyigera ahagarara, ariko abandanya avuga ubutumwa bwiza bwiwe kandi ntibuhera, maze agasanga umumarayika wa kabiri bagaca bafadikanya bakabandanya bose bavuga ubutumwa bwiza, n'ubutumwa bwiza butazohera. Hama hakaza n'uwa gatatu, bose ari batatu bakabandanya bavuga ubutumwa bwiza butazohera. Haba ubutumwa bwa mbere, haba ubutumwa bwa kabiri, haba ubutumwa bwa gatatu, bwose n'ubutumwa bwiza kandi butazohera. Ni igishinga ntaye ca nyuma, umuhamagaro wa nyuma w'Imana kw'isi yazimiye. Ubwo butumwa bufise intumbero zibiri: gutegurira ubwoko bw'abantu baba kw'isi gushigwako ikimenyetso, guha isi amahigwe ya nyuma imbere y'uko umuhero uza. Mu cete ca 2 Petero yanditse igice ca 3 ku murongo w'9 dusoma igituma Yesu ataraza ntagaruko yisha amasezerano yiwe, yamara yihanganiye wewe nanje, ntagashaka yuko duhona, ariko yifuza yuko tworokoka. Buno butumwa bwiza bugomba kwamamazwa n'ijwi rirenga
kugira ngo abantu barokoke imbere y'uko ibyago bisuka ku isi. Iyo mwemeye kuja mu ruhande rwa Yesu Kristo, iyo nemeye kuja mu ruhande rwa Yesu Kristo, tuzoshirwako ikimenyetso c'izina ry'Imana mu ruhanga rwacu. Mwibuke yuko rino zina ribonekera mu itegeko rya 4 canke se isabato. Nimwanka ubutumwa bw'abamarayika batatu, muzoshirwako ikimenyetso c'igikoko. Ikimenyetso c'igikoko twarakibonye yuko ari dimanche. None rero ubutumwa bw'abamarayika batatu busigura iki? Ni ubutumwa bwiza butazoshira mu bweranda bwabwo bwose. Ni ubutumwa bwiza butazoshira bwejejwe bwose bwahawe abantu. Ni ivyiyumviro byose vya kimuntu. Ni ukuri gutunganye kwigishijwe n'intumwa kandi kwiteguriye na nuno munsi kuriko kurashigwa imbere y'abantu batuye ku isi, imbere y'uko umuheruza butegurira ubwoko bw'iki gihe gushirwako ikimenyetso c'Imana. Ni imburi ya nyuma y'Imana ku isi yaciriweko urubanza mbere y'uko umuheruza. Buno butumwa bwiza bugomba kwamamazwa. Yesu yahaye abigishwa biwe ubutumwa butatu bukwiye kwigishwa. Niyo nshingano yabahaye. Ibyo ntibishobora gukorwa mu nkomezi zacu bwite, ariko ni ubutumwa tuzovuga kubw'ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Ivyo ntibishobora gukorwa mu nkomezi zacu bwite, ariko ni ubutumwa tuzovuga kubw'ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Dufatiye muri Yohana igice ca 16 ku murongo w'8, hari ibintu bitatu isi ikwiye gutsindwamwo. Icambere, isi igomba kuburirwa ikamenya gutandukanya icaha n'ikitari icaha. Isi igomba kwigishwa kugororoka kandi igasobanukirwa ivyerekeye urubanza. Ngaha Yesu ntasigura icaha nko kwica ivyagezwe. Oya, icaha ntago ari kwica ivyagezwe. Oya, ntanabivuguruza ngo yerekane yuko ivyagezwe ari bibi, kuko mu cete ca mbere Yohana yanditse igice ca 3 ku murongo wa 4 havuga ngo umuntu wese akora icaha akora ivy'ubugarariji, kandi icaha nico mugarariji. Ariko Yesu arasigura icaha kizotubuza kwinjira mw'ijuru nk'icaha co kutizera ivy'icaha kuko batanyizeye. Yohana igice ca 16 ku murongo w'9. Ubu ni ubutumwa bw'abamarayika batatu. Muri kubitahura, nibwo butumwa bw'abamarayika batatu guhamagarira abantu kwizera Yesu, kubera yuko abatamwizeye bose nabo gucirirwa kwiteka. Abantu bose twarakoze ibyaha, ego twarareze ku mategeko y'Imana, kandi twese twarabo gupfa. Yesu Kristo yaje kugira ngo adukure ku muvumo twari twarashizwe ko n'ivyagezwe, kubera yuko twari twaravyishe. Abamwizeye abaha kwitondera amategeko y'Imana. Uko niko Yesu akura ku muvumo w'ivyagezwe abemeye kumwizera bose. Ariko
abatamwizeye gushikana n'uno munsi baracari ku muvumo w'ivyagezwe kubera yuko bakibirenga. Abatamwizeye na n'uno munsi ntibaruhuka isabato, abatamwizeye na n'uno munsi n'abasambanyi, abatamwizeye n'abicanyi uno munsi ivyaha vyabo baracabirimwo, bameze nk'Abisirayeli baracari mu gihugu ca Egiputa. Mugenzi, imera wizere Yesu kugira ngo aguhe gukugwako umuvumo w'ivyagezwe. Gukugwako umuvumo w'ivyagezwe bisobanura ngo kuba umuntu ataregwa n'amategeko, amategeko atamwagiriza icaha. Mu yandi majambo, yejejwe n'amaraso ya Yesu, nta caha kikimubonekamwo. Imana ntishobora kuturinda iyo ducumuye ku butumwa bwiza. Yohana igice ca 16 ku murongo wa 10 havuga ngo azotwemeza ivy'ukugoroka kuko nja kwa Data. Data yarungitse Yesu ngaha, ntago yaje kuducira kiteka, ariko ngo dukizwe nawe. Yamubwiye ko atazosubira mw'ijuru mbere yo kurangiza igikorwa ciwe. Matayo igice ca 25 ku murongo wa 41 herekana ko Kristo azobwira abatizera ku munsi w'imanza kw'iherezo ry'ibihe ati, mva iruhande mwabivume mwe, muje mu muriro utazima. Nico kimwe n'ivyo tubwirwa mu butumwa bw'abamarayika batatu. Iryungane ryongerako riti, wateguriwe Satani n'abamarayika biwe. Umuriro utazima ntiwateguriwe twebwe, ariko Satani n'abamarayika biwe nibo bawuteguriwe. Ariko iyo twanse ubutumwa bwiza tubishatse tukabandanya n'ibigirankana, dutegerezwa guca tumusanga muri uwo muriro. Gutyo rero ubutumwa bw'abamarayika batatu si ubutumwa bwo kuducirako iteka, kandi si ubutumwa bwo kudushirako ikimenyetso gusa. Ni n'imburi ya nyuma, ukwinginga guheruka kw'Imana. Ntimube ibijuju, nibwo buryo bwonyene bwo gushika ku gakiza. Ntaragaruka gushika ubu kuko tutashoboye kwigisha ubwo butumwa, kandi catumye tunanigwa nuko tutitayeho mu buryo bwuzuye ubutumwa bwa Laodikiya. Dutegerezwa kuyihana tukava mu kugoroka kwacu kwa kimuntu, ko kwiyemera no kwishira hejuru, ko kwigira abahinga b'ivyiyumviro n'abafise ivyanditswe vyinshi n'abasomye vyinshi. Yamara tugaca bugufi maze tukagura inzahabu yatunganijwe mu ruganda n'umuriro, tukagura impuzu zera n'umuti wo gusiga ku maso. Ubutumwa bw'abamarayika batatu nibwo butumwa isi ikeneye. Uko tuzobandanya twiga niko tuzobandanya kubutahura. Mbega uremera kwizera Yesu uno munsi? Mbega mugenzi, ntiwokwemera Yesu agahindura ubugingo bwawe? Mbega kubera iki ukiguma mu caha co kutizera? Emera Yesu aje imbere yawe. Muri Yesu byose birashoboka. Igihe kimwe nigeze kumva umuntu ariko arigisha avuga yuko abisi bari gushirako microchip, ngo bazoshira ngo microchip ngutwuma ngo dutuma abantu bakontorogwa ngo n'abazungu.
nanjye ndasenga nsaba Imana, Mana imbere yuko banshiramwo ako kuma, mbega Yesu ntiwobanza ukanshiramwo mikoroshipi iwawe, ko gendeshwa na Yesu, kumva Yesu ari we yokontora ubuzima bwanjye, kuba Yesu ari we yokontora ubugingo bwawe, nicyo kintu ca mbere cihutirwa mwa kino kinjana ca nyuma. Mugenzi, fata ingingo yo kwizera Yesu bigishoboka. Nange niba wizeye, ngiye gukorana nawe isengesho ridasanzwe. Uhoraho Mwami ushobora byose, urakoze ku bw'ano majambo meza uhejeje kudushikiriza. Icaha gikomeye ni icaha co kutizera. Kino caha nico caha co kurogota. Abantu birengagiza ubutumwa bwiza, bakanka kwizera ijambo ryawe ririko riravugwa, ntibashobora gukizwa, kubera yuko ntago baba bakiriye umuti ubakiza w'ikimazi gihambaye catanzwe rimwe gusa. None rero Mwami, jewe umusavyi wawe hamwe n'uno mwene data, twese tuje imbere yawe, nutwongerereze kwizera, maze ahantu hose muri twebwe hahora hataganzwa nawe, uhereye uno munsi hatangure kuganzwa nawe. Maze Mwami, igikenewe cotuma tubona ubwami bwawe ukidushikaneko, utubere umurongozi kandi uduhe ivyizigiro vyo mwiherezo. Mwami, mwari no sengesho ndasengeye uno mwene data avuga ngo naragendeye kure ya Yesu, sinigeze ndamwizera. Mwami, numuhe kukwizera. Ndasengeye uno mwene data yoba yarakwizeye yibesha, akabandanya arenga amategeko y'Imana kandi akiyumvira yuko akwizeye. No munsi amaze kumenya yuko kwizera Yesu no kumukunda ari kwitondera amategeko yiwe, kandi kubwo kwizera birashoboka. Ndamusengeye ngo umuhe gufata ingingo ibereye yo kuva mu buzimire yararimwo, maze guhera uno munsi atangura inzira turimwo twerekeza mu bwami bwawe irangwa no kukwizera kuvuye kukumvira. Kandi Mwami, ndasengeye n'abafise imitima ikomantaye nk'amabuye, ngo uzane inyundo yabo uyidodagure kugira ngo yorohe nk'inyama, maze kuno kuri kwa nyuma kugururirwe mu mitima yabo. Ndasengeye abafise imitima yo kwishira hejuru, nsengera abantu bose baduhaye imitwaro y'ubunyantegenke. Kandi Mwami, ndanasengeye n'abagwaye, twese utugirire neza, ikirenze ibyo byose uduhe ivyizigiro vyo mwiherezo, udutandukanye n'isi, duhe imitima yo kugira urukundo rwo gukunda ivy'ijuru, mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Niba wafashijwe n'ikiganiro ukaba wifuza kwifatanya natwe mu nzira turimwo twerekeje mu bwami bw'Imana, ushobora kutwandikira maze ukabaza ikibazo kivuga giti, mbega nkora iki kugira ngo nanjye nzobona ubwami bw'Imana? Ico gihe nanje nditeguriye kukwishura. Mugenzi, twandikira unyarutsa kuri izi nimero zikurikira: akamenyetso ko guteranya 257 amajana 261 amajana 669, akamenyetso ko guteranya 257 61 amajana 208 amajana 669. Tukwibutse yuko kino kiganiro kiraboneka misi yose
ya gatanu isaha 12 z'agatondo hamwe n'iminsi yose y'isabato isaha 8 z'umuhingamo. Tukwibutse kandi yuko gukora abone, subscribe, following canke suivre bivana n'ururimi uriko urakoresha canke uriko urakoresha mu kudukurikirana ari vyiza. Bikore kugira ngo bizokorohere kubona icigwa kizokurikira. Kandi mugenzi, niba wafashijwe n'ikiganiro ushobora gukora like. Ufise ikibazo cihuta candike muri komanteri. Ufise ikibazo ciwawe personnel ushobora kutwandikira mu nimero ziri muri description. Ntiwibagire gukora partage kugira ngo buno butumwa bushike no ku bandi. Yesu akugire neza, aguhe umugisha, aguhe kwa mu mwizeye ibihe byose. Mwakire ijambo ry'Imana.